umaze kumva ibintu bifasha ko ingwara ishika les facteurs de risque bica vyumvikana ico umuntu yokora kugira agabanye ubwo bugwara. Twavuze ibituma hanini abantu banywa itabi, kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, kutagira imyimenyerezo ugasanga umuntu ajyanye n'amavuta menshi yagize ubunini burengeye, kutagira sport canke imyimenyerezo. Wumva rero umuntu amaze kumenya ivyo aravyirinda, agaheba kunywa itabi, agaheba kunywa inzoga, adavye kunywa inzoga agaheba kunywa inzoga nyinshi, akagira imyimenyerezo kugira umubiri unonoke, akagabanya ibiro, akagabanya ivyo afungura vy'amavuta menshi, agafata amavuta make kandi meza. Hama ku bagwaye ingwara z'umutima bakazivuza, bakumviriza impanuro z'abaganga kugira bafata imiti neza. Ari umwana agwaye umutima bakawuvuza, ari abantu bafite udutoboro baratuzibira. Yego nivyo niyo nyifata umuntu yogira kugira ashobore kwirinda izo ngwara. Iho ibintu bibiri twovuga kuje niyo ngwara ku bwinshi busike buboneka ubu. Icambere novuga nivyo ibiharuro biraduga bijanye n'imico n'ingene dusike tubaho abantu, uko abantu baza kuba mu bisagara cane ugasanga ntibakikoresha amaguru mu kugenda, ntibakora ivy'inguvu, abantu ugasanga mu mwanya munini bicaye. Aha tuza mu kuvuga mu bintu bituma iyo ngwara ishika, tutavuze amakoze mu bw'ama facteur de risque biraduga cane. Ariko hari n'ikindi kintu ca kabiri twovuga tokideha, uko abaganga bagwira, uko ubuvuzi butera imbere n'ingwara iraboneka. Kuko nibuka ari umuntu yigeze kumbwira, yazanye umuntu we kwa muganga, aravuga yuko mutama wiwe yapfuye kera, abonye ko yishwe na AVC, kuko yavise mu gitondo avyuka afise paralizi, igipande c'umubiri kidakora. Vyumvikana ko yari iyo ngwara AVC, mugabo baje bavuga yuko ari birozi, ari byo yatambuze. Novuga rero kugira ibiharuro tuvuye ko vyongerekanye nivyo, ibiharuro vyongerekanye bivuye ku ngene abantu babayeho, ingene bafungura, ingene bagendera mu miduga gusakara yuko abantu baduga imitumba bagomba bakomeye, ubafungura indya zo mu magopo, bafungura amavuta menshi, banywa ibiyoga bitariho kera, banywa itabi. Ivyo nivyo bituma rero iyo ngwara igwiririkana, kubera ukuntu babaho bakavyibuha cane, bakanywa itabi, bakanywa inzoga. Ugasanga umuntu agendera mu muduga, ugasanga no mu nzu iwe no muri salon kwatsa televiziyo akoresha telecommande. Urumva yinjiza vyinshi afungura, ibinure bikaba vyinshi mu mubiri, ingwara za tension za diabete zikagwira. Ivyo nivyo bituma rero iyo ngwara igwira. Hama rero nkuko nabivuze n'abaganga bahari n'ibikoresho bihari by'abayipimi bakayibona navyo birahari. Ivyo nivyo bintu bibiri novuga bituma iyo ngwara tubona ko yagwiriye.